kuku ni jewe kandi ngarutse. As I told you, ni murabizi yuko iyo nje kenshi ntabandi jenyene. Nari nabibabwiye ku bantu basanzwe bakurikirana imbuga ngurukana bumenyi zacu. Murabizi yuko uno munsi dufise umutumire nawe ngira ngo nasongeje kuvamwo mwamaze kumubona sinirigwa rekawe tumuhe umwanya banza turamutse aramutse abakunzi biwe yongera natwibwire. Yitwa Teddy Smith in the house. Teddy wagwan brother meze neza. Safi kabisa, nawe ni sawa? Ya nashima kabisa. Ya ngo biri gute? Ya ni sawa tu. It's your first time muri BTV Burundi? Ya ego. Okay, tangura rero uramutsa abakunzi biwawe, abantu bariko baragukurikira muri aka kanya n'abakunzi ba BTV Burundi, ku bantu bariko barakurikirana specialement Be Live Show. Ndabaramukije abakunzi ba BTV n'abakunzi biwanje baze kumerewe neza kabisa. Your boy Teddy Smith, wa muhungu wanyu, wa mukene wanyu. Okay, tukiraho nyene wa muhungu wanyu, wa mukene wanyu. Ofise indirimbo ziwawe ryari zo watanguriyeko? Turiko turaziraba ryari? Turiko turaziraba usanga mu majambo menshi harimo uvuga yuko uri blog. I'm broke ibintu nk'ivyo. Ku ndirimbo watanguriyeko zose. Why iryo jambo riguma rigaruka? Tugerageje kora ku ndirimbo ntuzenya atari joli ni yo song shash. Turavye kuri ziwawe ari yitwa broken, nitwa distance. Zose aho kajambo rakunda ukagaruka namo. Why ucugasubiramo rero ngo wa mukene wanyu? Yo umva ngerageje gusigurira gatoyi. Ntabwo ari indirimbo nyinshi, ahubwo nibaza ko ari indirimbo imwe umvise mwako ndi broke. Kubera broke na broken biratandukanye. Zose ni indirimbo za depression, ariko imwe sinari nkenye. Ari mbabajwe n'urukundo tu. Okay. Iyindi nayo harimo n'ubukene. Impamvu nenda bikubaje ni kubera ko waruvuza ukajambo ngo wa mukene wanyu. Okay. Ako kaboro ikintu kavuyeko. Nasohoye indirimbo yitwa Distance, ariko abantu baca barayihindura bayita ngo abakene. Baca barantazira nyene ati mukene iki cyanda vyakira nyene tu, ntaco bigutwaye bakwisa umukene. Easy. Okay. Yo ni Teddy Smith ujutuzaniye song shasha rero uno munsi. Ni song tugerageje kuraba kuri YouTube channel yiwawe imaze 4 jours kandi kabamaze kurabwa n'abantu bagera ku bihumbi 10. Wiyumva gute? Nyumva neza, ariko nimaze 4 jours, imaze 3 jours. Karabaye mwo aka mistake gatoya muri uploading. Isohotse ncambona aribwo nkisohora ncambona ko imaze umunsi. Nibaza ko aco kibazo cabaye, ariko imaze 3 jours. Imaze 3 jours kafisa abantu ibihumbi 10. It's a blessing. It's a blessing kabisa. Man, biboneka yuko uri mu kazi, urafise abantu bagukurikirana. Yep. Hanyuma wamaze kutubwira duhere kuri name yiwawe, kubera ko ni jambere wavuze ko ari jambere geze muri BTV. Yego. Okay, dore kuri name yiwawe ku bantu bariko baradukurikirana ubunyene. YouTube channel yitwa Teddy Smith 29. Yeah. What the meaning of 29? 29 is mean a lot of things. Yeah. Like premier manitari kije natanguriye kwinjira mu muziki nkawufata nk'umwuga. Okay. Yeah, naciye nshima kugashira ko hajya, kubera ko ico gihe nabitangura ndiko ndakora YouTube, hari abantu benshi bitwa ba Teddy Smith, tunavuga ati reka difference shire ko akantu kazoba gatandukanye ku buryo umuntu andonde acabona ko ari jewe kabisa. Yeah. Okay. Urakoze song nziza. Kugeza ino saha wabonye abantu bayakiriye gute? Aba feedback zimeze gute ku bakunzi bawe? Kaduhere duhere ku bakunzi bawe kuri YouTube channel. Duhere mu bajibi wa mugendana. No mwisite tu mu kibano, wabonye abantu bayakiriye gute song kugeza ino saha? Song bayakiriye neza, feedback ni nziza kabisa. Sivyo ko hari abantu nabonye bagumye bareklama muri comment ngo nahinduye style niki, ngo bari bashaka gwa rujwi. Ponereho nakaryo ndababwire ko rujya rujwi ntaho gwagiye kabisa, raca hari anytime ndashobora kuba indirimbo ya rujya rujwi. Yeah. Okay, reka tuce tugira ko
tugire ko kwanza kugira ngo nyene na emission yacizemwo vibe tu ku bakunzi biwawe bariko baragukurikirana banze duhaga freestyle kuri gwaro nyene bagi Precisement waranyemeje uri mwiza sha uzona basaza we ntubiteza bakurabira amaguru bakwifuza iri centre jarutazobumviriza mwana w'indero nziza cane kandi utekereza kwaje ufise taye they know that kandi urabegwa no gutwenga okay iyi akaba ari song iwawe waraheruka no yari song iwawe kura ni yari song iwanje abantu benshi kandi ikaba yarabaryoheye Teddy Smith ajya niwe yandikira ni canke baramwandikira yego ndiyandikira for real no kuvuga ngo uri umuririmbyi ukongera ukaba umwanditsi yego ibintu byose mu muntu umwe umuririmbyi n'umwanditsi ni ibintu byiza cyane hanyuma tugaruke ku ndirimbo yawe Jolie tubwire inspiration yavuye he ku ndirimbo Jolie wahisemo kuyandika kubera iki wari cible yarindi wari kurabwira nde yani inspiration ya Jolie I think okay yari indirimbo y'urukundo of course like nta inspiration nagize ni juste ko nashaka gusa kuyikorera akakompa cyane ndumva yuko kagategerezwa kujana n'ibintu by'inkundo kubera ko nakantu nyene gase vibe y'abantu bakundana cyane andika nyene akaririmbo k'urukundo yego Teddy nta mukunzi ufise je nanzi ko barayirimbiye nk'umukunzi wiwawe kugira ngo nyine aryoherwe ariko umuco turawuronse tubone fresh kuri Teddy Smith umuziki niki kuri wewe muziki icambere n'akazi kandi ni passion yanje ni n'impano yanje hari kubakundi abantu bose bari kwaradukurikirana murashobora kumubaza ikibazo Teddy Smith murabona turi kumwe kuri nimero ni yindi nyene murashobora kuandika ku rubuga rwa WhatsApp cyangwa na ka message gasanzwe kuri Teddy ikindi naco umaze imyaka ingahe mu muziki muziki maze imyaka 2 kuva nangoye kuwufata nk'akazi okay iyo wamenye yari kufisa impano yo kuririmba sinovuga ngo hari umunsi nigeze kuvuga yuko mfise impano yo kuririmba cyane ndabimenye juste no muji wanje yanjanye muri studio arambwira ati mbona wo ririmba akantu tu kubera ko before nari umudancer ariko razi gutamba kenshi birakunda kujana no kuririmba ari gihe utamba uriko uraririmba muji wanje arambwira ati trying wandike indirimbo imwe ndayanditse arambwira ati ni fresh ovamwe ikintu fo twinjire muri studio nuko nabitanguye tu sino ibintu niyumvamwe byatari nyene ngo numve nyene nzoba umuririmbyi tu nabona umengo nzoba umudancer akaze ahubwo hanyuma ugiye kuririmba usanga nyene tu abantu birabakunda uravuga ati this time reka nifatika nasanze ari ikintu cagutse sana gisaba n'umwanya munini ndagifatira umwanya kirangyohera kubera ko sinibaza ko natanguye nkunda umuziki tu byari vyabindi nyene vyo kwiryohera byo kuhenda abadada mu isite niki gaca nsanga ni ikintu cagutse for real 2 years zikaba zirakuye uri mu muziki antuka kugira ino saha experience umaze kubikuramo umaze gukura mu muziki uno munsi ushobora kuvuga ati narakuye mu iki kintu ndabona experience umaze kuronka mu muziki mu myaka 2 yose uri mu utanguye kufata nk'akazi experience ni nyinshi ndamaze kubona yuko umuziki cambere ukeneye discipline ukeneye kwihangana no kurindira utekanye utirukanga hakabamwe no gushiramo rero ubwenge no kukarisha impano yawe yugami okay inyuma y'ivyo ugerageje kuraba eske umuziki ngaha anye mu Burundi bona wavuze ko ufata nk'akazi yego ngaha mu Burundi umuziki urabona ko urashoboye gutunga umuntu yego kuri bamwe kubwa urabona ko umuziki ushoboye gutunga umuntu for real okay nihe nyifato rero umunyamuziki akwiye kugira uri musani uri muri uzikuri umuririmbyi nihe nyifato umuntu akwiye kugira
cause urazi ko mu myaka iheze ubu bariko barabitahura mu myaka iheze urabizi yuko babonye ugiye mu bintu byo kuririmba iki niki wasanga ari ibintu nyene batabona neza nihe nyifato umuririmbyi yakwiye kugira ngo abantu uhindure za mentalite z'aba kwanza imbere y'ico kibazo wewe ku bavyeyi wawe kuba babona uri mu muziki babifata gute bavyakira gute yo ntabwo babifashe nk'ibintu birenze kubera ko si ndi umwana wabo wa mbere yagiye mu muziki like novuga yuko family wacu aba grand frère bose bararirimba for real umva si ibintu byabatangaje kabisa okay ni tugaruke kuri ca kibazo nihe nyifato rero umuririmbyi akwiye kugira mu muziki wiwe tu nyifato ni ca kindi narimeje kuvuga rero discipline rero creativity no kwihangana to be patient like ntujane n'ibintu byose ngo kubera ko mbonye ngo ibimapiano bibaye byinshi ucuta inzira nawe ngo uje mu mapiano usanga uri kuratakara wihangane like abantu biwawe wababonye ahantu bari ntuje guhiga abantu bundi muntu kubera ko abantu biwawe wabonye ahantu bari ni handi uca usanga uriko uratakara urata umwanya mu bintu ugasanga ugiye kwiroturuva n'imyaka iriko iragusiga n'iki yani ni to be patient to be creative no kugira like ndacibagiye mbe ikindi ca gatatu nyabutse namuziki ndiko ndakubaza uciyumbaza nawe nawe kubwiye mbwanciye ndavyibagira okay naso bon muri makenya byose hamwe nuko yani udakwiye kujana n'ivyo ari byo byose ana nibagiye kugira discipline rakonta cyane okay bisigura muri ivyo arakwiye kugira discipline no munsi rero kuri Teddy Smith maze imyaka 2 mu muziki mere niki wirata niki umuziki maze kugera ko bwa ati iki kintu ndafise nararonse iki kintu kubwo muziki niki kintu umuziki maze kugeza ko wishimira kuri wewe kintu nirata cyambere umuziki wampaye ni family yagutse ya gang nini team nini y'abantu bansupportinga nuzo urabona hajya video tuba turi abantu babiri hajya bari team nini ikurikirana ibintu kabisa abarimo abashiramwe uburyo abazana creativity abazana ama ideas abansupportinga like ni team nini kabisa ni novuga yuko umuziki umaze kumpa abantu kandi abantu nizera ko ari byo bintu tu yego okay muri Teddy Smith ukora umuziki wenyene urifasha ibintu vumbiye ngo hari family ngo hari abantu baba bari nyuma urafise management ndafise team ndafise family nkuko nabikubwiye kubera ko sinabaza ko mu Burundi hariho management mu bisanzwe nibaza ko bari team kubera ko jiwe meaning nabiha kugira management naharura ko mba mfise etage bampangiye canke banguriye aba mfise imodoka ngiramo kwa ibintu nk'ivyo novuga yuko ubu ndafise aba sponsor yambwa nta management for real okay akenshi hagiye iri kurandika umuziki kuri wewe inspiration iriko irabon ari ukuntu nyene ushobora kuri kurandika ibintu kumva amajambo ni menshi muri we ariko araza yirukanka akurikirana nyene ukuntu akenshi kuri wewe yiru kurandika bikorohera amajambo azari menshi nyene wanyoye canke bikorohera nyene uri soba tu sinigera nandika nanyoye okay ndashobora kugira inspiration nanyoye nkarindira bukeye canke haheza kanya ndiriside then nka afata ya inspiration nagize nka develop nkayikura nk'ikintu impamvu ndakubajije ico kibazo ni kubera ko sinari kukubaza ngo Teddy Smith aranwa
la plupart y'abaririmbyi bose bambura ngo no ngo ndakijijwe ariko bisi yose yo ndababagiye question ndaje muri uwo yani yabara naga question ka piège nahisemo kuza ndabibaza abaririmbyi benshi uko nyene kugira ngo muvuge benshi bacambira ngo no ngo sinwa mugaye ndabibagije kurumva nago katishije aho twabimenye sinibaza yuko kuntu ari icaha si icaha cyane kuborerwa tu kubera iki none abaririmbyi batavyemera ko banwa kandi usanga hariho n'abantu sinzi ngira barafise reasons zabo je ntawumenya ariko kuri Teddy Smith murumva neza aranwa ukwicarana one day tutamo kabisa tukagerageza after ikiganiro ntari so nizahe project rero twitege kuri we kuri Teddy Smith tugiye kubona muri kazoza imbere mu misiri imbere ufite ama projet mashasha yandi twitege iki kuri wewe there's a lot of project kabisa ama featuring hari indirimbo nyinshi just gusa yuko bawumpakanya bakantahura bakanyumviriza bakanshikira kubera ko ntabwo ndi umunebwe tu maze kubona abantu benshi bavuga ngo ndi umunebwe ngo nico gituma natera imbere no kubera ko ngo ushobora kumara nk'amezi 5 nasohoye canke umwaka ntabwo ndi umunebwe yaga indirimbo nyinshi bazuzuye muri studio ariko mbashaka kumakinga sure ko ndabahaye ikintu kimeze neza 100% kabisa ubiramaze kugushikira ukandikira nk'indirimbo yondi muririmbyi ego hari ico ubona kenshi urabona hari gusanga arabarimvyi batavyakira neza mu bushekana kako yanyandikiye wewe hari arakanengo ubibona ko tu wumvise ati bon for example kumunda kwandikira indirimbo nkaca ndabivuga ni bibi canke je no kwihera credit kabisa ntomboye nkaronka umuntu yandika ibintu bimacinga n'ivyo nshaka nibaza ko noca mba n'umunebwe for real noca ndamuha akabinkorera kabisa kubera biri mu bintu binduhisha mu mutwe okay ubivuga kwiki yo wumvisha abantu bariko barakugereranya n'abandi baririmbye ngo ngo kanaka ngo aririmba co kimwe na for example urabona ari ryajwi mufise ikijwi kinini even if muri joli waraduhinduriye tukubitira gakompa kandi kameze fresh yo wumvise rero kuri wewe bariko barakuvuga ngo Teddy wafise ijwi nk'irya kivumbi canke aririmba nka Linoji uvyakira gute kuri wewe uvyumva gute ubwa mbere vyarambabaza for real vyarambabaza ariko ubu naravyakiriye narize kubana navyo kandi arabonye ko ataco bitwaye ungereranije na Kivumbi is a big star tuvyemeranye ko ungereranije nawe nuko nanje ubona ko ndiko ndakora for real ariko nibaza yuko ata bintu vyo kuririmba nkawe tuce ndirimba nka jewe ni juste gusa ko dukora style imwe kandi style nyene iririmbwa uko ikorwa nyene okay hajya wewe nk'umusani urafise nk'abarimvyi bakwenspire benshi cyane aha mu Burundi tubwire nk'umuririmbyi wumva uvuga ati ndifuza gukorana aga featuring nawe tu wumva wifuza nka wewe uvuga ati dukoranye n'uyu ndabona ko byo bari ibintu yo bari umuti ni benshi cyane ariko King Sat no prefera sana ko dukorana indirimbo kubera ndakunda ukuntu ari hard worker for real like ego he's a king kabisa okay ariko arona abandi benshi tu ndaba nkavuga ati dukoranye bari blessing okay no tuvuze mu Burundi mbwira nko hanze nka muri East Africa canke ujawutsa amazi tukavuga umuririmbyi wemera ubwo ati niyo dukoranye vyonjohera muri East Africa ni benshi cyane haba Simba yadukoranye kabisa so bari fresh sana mu Rwanda ndemera ba Kenny Soul ba Kivumbi ba Kenny Keshat ba Bruce the First abantu nyene tu okay kugira ngo nubundi tugire vibe sinzi ko ushobora kudutamo aka kuri Jolie cette fois nshaka Jolie abantu bari impamvu ikarena na challenge okay aga freestyle tu ka Jolie
Or maybe kwa masakunda tabasha kubona ariko sinicuza kuba ari wewe mbona. Chérie, ne t'inquiète pas, vas-y, je suis là pour toi, ma vie. Bifisi soko kukundana nawe, c'est très romantique mama. C'est toi que j'aime chouchou, tuzorambana niwankumbura, call me bébé. Jake na Rosa barabesha turabarusha cane. Oya sinicuza kuba nkufise we waneyeho kashe. Yeah. Kandi sinzi uko bikora mbambona uri compliqué kugusiga sinshobora yo ma jolie nana je nawe tuzogumana c'est de la folie mama ukuntu nkunda se. Yeah, let's get it. Thanks sana, big thanks. So why ba nguma numva afisa ko kabazo tukumenyereye kuri cakijwi tu. Yeah. Waraduhinduriye canke ni just nyene kuvuga ati reka dukore kuko akunda umuziki ukora tikatuje mu vyunguka cette fois canke duhindure kugira ngo tumve turabaharye harimo ikintu tu. Boss navuga ngo hajya kubera hajya nta naho ndabona neza for real. Ariko jewe mba numva afise liberté yo gukora everything shoboye kabisa. Just iyo numvise no gukora akantu kandi nkumva abantu banje bo bagakeneye nca ndagakora kubera ko mba ndagashoboye. Ntabwo nshoboye kuririmba irya style yonyene, ndashobora no kuririmba ubundi munsi kazokumva ndaririmbye na rap. Yeah. Nawe unayishobora. Yeah, for real. Okay. 2 years uri mu muziki, ntabwo ari imyaka mikenya, uramaze kubona ibintu byinshi bitandukanye, uramaze kugenda n'abandi bari nivyi benshi. Kugeza ino saha ni kihe kintu umaze guhura naco mu muziki, muri uyu muziki, muri industry y'umuziki wo ngaha mu Burundi, uvuga ati aka kaborosi keza tu karakwiye guhinduka, foko ikintu gihinduka mu muziki ndundi? Boss nawe neza kesho shaka kumbaza ivyo ntakunze je mu muziki. Okay, uramaze kugendana n'abaririmbyi benshi, uramaze gukorana ibintu byinshi bitandukanye, maybe uramaze kuja mu mashow menshi, imyaka 2 simi Kenya hari, uramaze nkuko nakubaje gare experience umaze kubikuramo. Ni giki rero muri ivyo byose umaze kubona bitakuryoheye uvuga ati foko kikintu gihinduka mu muziki en general yo ngaha mu Burundi? Ikibazo cyo wawe sintahuye ko umbwiye yuko ico kintu cyo hinduka mu baririmbyi cyangwa mu ba promoters cyangwa mu bakikwera umuziki uragutse. Ni munini. Vyose muri rusangi, mu ba promoters, mu baririmbyi, mu ba producers, mu baririmbyi hagati yabo nyene tu cyane mu bindi byose mu muziki byose amwe muri rusangi. Aba promoters bagerageze batahurane n'abaririmbyi, bamenye gikenewe, bige kubona ikintu mu muntu. Kubera ko kubona ikintu mu muntu, you mean kubona talent imbere yuko ibarondera. Okay. Kubera ko mu bindi bihugu baradusize usanga umuntu akozaga akaririmbo kamwe karyoje ugasanga aba promoters bose barakoranye barakagize hit. Mu Burundi yo level niturayishikira, bashobora kubona indirimbo nyinshi zafelinze zari ziryoshe. Kubera ko tubuze yo support bakorane, aba promoters bakorane. Like wewe wakunze umuntu nunda kamukunda ntace yikawusha ngo kubera ko ndamubonye kwa MC Trey ngo azobimufasha vyose. Yabakorane kabisa kubera ko aya maraso mashasha niyazo sohoka. Sibajya batama bazoserukira igihugu ngo basohoke. Aya maraso mashasha azosohoka for nitwe turiko turakora n'ibintu like twe urumva twahereye aho bajya bavye bacu bariko barageza bako bariko barasaza, natwe turiko duhera hajya bahereye. Ego base nibo bayiduhaye, ariko abazosohoka ni twebwe canke abana bacu natwe. Yeah. Okay. Hakuru aba promoters ngira ngo mwavyumvise biri mu bintu bikwiye guhinduka. Aba producers nabo baze baradehindirimbo kare for ego. Cyo kino kirambabaza kabisa. Ego birashika bagatevye.
Cyane. umuziki w'umuntu ya kandi baba bapanze anima project. yeah Okay, tuvuze ibintu mva bitagenda neza, ivyo ubona bivuze kubwiwa kubyo ubona bikwiye guhinduka. Niki rero kindi umaze gushima mu muziki uvuga ati that's good, birakwiye kubandanya bimeze fresh mu muziki ndundi? umuziki w'u Burundi ugeze ku rwego papa, ugeze ku rwego rushimishije kuba aririmbyi for real. Shaka kuri abaririmbyi bahari ubu ni benshi cyane kandi bakora amastile atandukanye kandi baririmba neza cyane. Ni just hauze rero ya support y'aba promoters kugira tugere ku rwego abandi bariko, kubera kurabona turi nyuma. Mugabo ntabwo turi nyuma mu kuririmba papa. Yego ico cyo ndacemera abaririmbyi b'abarundi bari mu kazi kabisa for real. New generation yo rero ikiraza itwica ni birefu. So tugaruke kuri gihe bari kurategura Joli kugeza irinde ija hanze, kugira irinde ija hanze niki ikintu cakugoye? Joli kuyitegura, uri kurayitegura kuva utangura kuyitegura kugira irindi sohoka. Bon ni behind the scene, ivyo twe tubonesha amaso turabona resultat nziza yasohotse, tubonye indirimbo, ariko hariho izindi struggle muhura nazo nk'abaririmbyi. Audio my guy audio yarangoye for real. Comment yakugoye gute mu myandikire mu oya like twarazanye nk'abagitariste benshi baravuze ibintu ntitwabikunda, kubera ko twashaka udusound turyoje kandi dushaje. Twarazana abantu bakavuza umunsi ntitubikunde, tukiga kugeza aho twagize na idea yo kuyirungika mu Rwanda. Ngaba hari umuji arawe yaje aboneka aravuze utuntu kabisa twumva turamacinga mu n'ibintu twari dushaka, ca turavuga ati tazi kabisa katuyisohore. Okay, yeah sino video ntiyangoye kabisa, atari just it I lost it imwe yangoye kabisa. Go for it. Okay, kugeza ino saha buduhagaze anti kumuziki urakurikirana, vyaguhereye mu bwana vyarakuje musi ibintu niwagize ngo pafu ngo ndaririmbye ngo vyaguhereye mu bwana, kugeza ino saha ugerageje kuraba ukanaliza ubona umuziki ndundi uhagaze ku ihe level ino saha umuziki ndundi umeze gute? Uko ndawubona umuziki w'u Burundi musi uzomenyekana hanze zoburenze cyane. Ni just ni kesho y'umwanya kandi like nibaza yuko n'ubuzima tuba turimo muri rusange buratuma n'umuziki utihuta kuduga, barako igihugu kitameze neza, hari ibibazo by'ibitoro n'ibiki, like ubuzima bwose ntaba bumeze neza, urumva umuziki nawo ntucutera uduga ngo nyaruke. Ya mugabo umunsi for real wamenyekanye kabisa bizoba bikaze cyane, bizoba uri ku rundi rwego. Okay, tenga Teddy Smith wifuza kugira he mu muziki? Novuga yuko singiraho nifuza kugera, kubera aho ntogera n'ahatashoboka. Ndashobora kubwira ngo nifuza kugera Niger, mu mwaka uza nkazoba ndi Niger nshaka kugera yose. Urumva ko dreams zigenda ziraguka bivanye naho ngeze. Okay, kuko nahandi ndarigeze kuba ndota kwashika, mugabo sinahejeje, sinashitse. Muri aka kanya your big dream ni wifuza muri aka kanya nyene, urumva ko indoto zawe arizo kugira hetu? Muri aka kanya ndibona ndashaka kwibona ndi ku ma stage manini nka za Coke Studio, za Big Arena zo mu Rwanda, ma big stage so. Okay, yani iyo umuntu afise dreams ofisa aho wifuza kugera, hari ikintu ukora ukitegezwa kugwanira izo ndoto zawe kugira ngo ugire aho hantu. Okay, uno munsi nka Teddy Smith uri kurakora iki kugira ngo ugere kuri izo dreams ziwawe? Navuga yuko icyo ndiko nakora n'umuziki mwiza, kandi nizera ko umuziki mwiza ari uzongezaho hose.
n'abantu beza batahura kabisa. Yeah. Ari mu kazi uri kurakora kugira ngo agere kuri ivyo vyose kandi nibaza yuko uri kurakora nibaza yuko uzohagera. Amen. Yeah. Uzohagera kubera ko nyene dukora dusenga. Yeah. Teddy Smith no munsi bigushikiye kaba wicaranye no mukuru w'igihugu. Maybe ariko araturaba ari poeshereje nka home nko peut-être. Okay. Hari gihe usanga ariko aranaturaba. Suppose ko muri kumwe quelque part mwicaranye canke imicaye ngaho imbere cyangwa asanga ariko araturaba yibereye home nyene tu. Nigiki umva wo musaba kuri wewe? Ha wewe. Okay, sure. Wanda ivuge neza ndaba muri kamera. Kubera ko umukuru w'igihugu man. So umuntu asanzwe. Okay. Bon ngiriwe ibakwe ryo guhura nawe. Namusaba ko of course nawusaba support muri domaine ndimo. Namusaba ko investisa mu muziki for real no kuduhigira license. Kuduhigira license no ko investisa mu muziki, ko investisa mu muziki simvuze ngo aze ngo umusani ngo amahera ngo akora indirimbo. Okay. Bamvuze nk'ibikorwa bijanye n'umuziki ari nkajya ma big stage wamubona hanze. Ari nkajya ma arena wamubona ibintu bishobora kwakira abantu banini tu. Ya ibintu nk'ivyo nyene bikorwa biteza imbere umuziki. Na license. Sinzi ko nawe uramvuze license. Ya licence y'umuziki ku like okay. Ama platforms yacu. Platform okay. Ama platforms yacu akaba monetize byo niturinde kuja go create ama YouTube ngo ya USA ngo ya hehe. Ibintu byo wacu ngaha kabisa bikaba bishobora kuba monetize, Facebook ikaba monetize, TikTok ibintu nk'ivyo kabisa. Kubera ko for aba jeune bo hanze ntibakija kugora igihugu ngo wakazi ngo karabuze. Ushobora kwibonera umujene sinzi kurabona nk'abajene ba Niger ba South Africa. Ushobora kubona umujene yirirwa yipoye home to agafata ama video yo agaposta kuri TikTok akagira ama live. Ugasanga umunsi uraheza koreye nka $200 yipoye home. Nta gihugu yagiye kugora ngo mpige akazi mpigiriki. Umva ko ubuzibura hari bwinshi tu. Nuko harabuze iyo license gusa. Yeah. Okay. Kandi baza yuko ibonetse twebwe dusanze turi muri domaine tuca twikorera ubwo buzi nyene komsa tugaha ubwo buzi ubundi bukaronka abandi bantu batari bashoboye ibi byacu mugabo kubera ko ibi byacu bitariko birinjiza usanga twe turagongana dutwara ama place y'abandi bantu badashoboye nibi byacu. Yeah, for real. Okay. Imyaka ibiri iheze ufashe umuziki nk'akazi. Yego. Teddy Smith uramaze wariyandikije muri Amical de Musique Burundi. Oya. Okay. Sindagirirwa iryo bakwe mugabo nibaza ko very soon kabisa. Okay. Swat kesti kurikira wamaze kutubwira kutanditse na kiranda ko yaba wari wanditse. Okay, mu minsi ngira ngo uziyandikisha amazoca ndayikubaza another day. Okay. Tumera rero nk'abarangiza sinzi rero yuko ko ari akajambo wumva wubwira abakunzi bawe bariko baradukurikirana muri rusangi abakunzi ba BTV abakunzi ba B live show sinzi ko hari aka message wo bashikiriza. Aka message nama ndabashikiriza every day no kubashimira bidasanzwe kabisa. Kubashimira bidasanzwe kubera ko baranyereka for real baranyereka urukundo men rutangaje. Bro ndashobora gusohora indirimbo nkasanga yarose ama challenges arenga nk'ibihumbi 2. It's a big thing man. Barasharinga baraja no gutuka aba promoters nkabona nka comment nk'umu promoters bamuremereye bakamubwira ati why the supporting ugasanga wenyene ara supportinze kubera ko abantu bagumye babimusaba. Yeah,
ni blessings kabisa kandi bituma n'abandi bantu banyizereramwo. Na last night nabonye Sadbi yakomanse ku karirimbo kanje ko aravuga ko ari keza. It was icari kintu yari nk'indoto iba ikuri kubera ko n'ibintu narose kubona ibintu by'iwanje hari abaregra nk'abaryo babikunda for real kandi ibi byose ndabikesha abafana banje kubera ko nibo basharinga ibintu bikagera kure bikaja no mu maso y'abandi bantu yani ko bashimira cyane kandi babandanye bansupportinga baje kuri YouTube baraba indirimbo zanje bagire subscribe bagira amashare bakora ama challenges kabisa yani blessings kubanda bafise for real. Yo bagende kuma platform ziwawe barabe songs ziwawe hanyuma indirimbo ziwawe nyene exactement dushobora kuzikura hehe zoroshe ku abantu bayikeneye boyikura hehe? Po indirimbo ziwanje ziruzuye ku ma digital platforms ziruzuye kuri YouTube ya naho bakura indirimbo ziwanje ariko n'izindi platforms badashobora gukora ku indirimbo ziwanje barashobora kuja ku following kubera ko sim posting indirimbo gusa na Facebook barashobora kujayo bakamfollowing ni Teddy Smith VNF nyene na TikTok Teddy Smith VNF nyene IG Threads kina nakoresha ni X. Okay. Yeah. Okay, aho hose urashobora kumufollowinga ni Teddy Smith. Reka rero tugushimire cyane Teddy Smith kuba watwitavye no munsi mu kiganiro cacu muri Be Live Show yacu. Ya murakoze cyane namwe. It was a blessing kabisa kuba nicaye hano. Cause yarigeze kuba ari indoto for real. Ya n'Imana irikira heza gira ati mwakoze cyane. Ya nawe wakoze nizera yuko n'uyundi munsi uzotwitaba mu kiganiro kandi wanabitwemereye tuzosura tukwakire utuzaniye iyi hindi hit. Of course. Ya kuri Jolie irenze kuri Jolie maybe watubwiye yuko ufise ama projects menshi ari imbere. Ya maybe ari uzosanga okay nimba atari banga kumakuru ya projet ari imbere. Aho watubwiye ko ufise na collabo si atari banga ni collabo na simwe. Okay tuvunira kagohe nimba atari banga ntabwo nkunda kuvuga ibi ama project yanje ataraba. Okay nibaza yuko ibintu bijyoyo binabaye surprise gusumba kubera ko kiyo kuvuga ngo nakana birashobora no ku like ndashobora no kumva iyo ndirimbo twakoranye n'uwo muntu no mukuramwe nkashiramo undi muntu ndashobora kubivuga ugaca usanga ntibinabaye ugasanga niyo ndirimbo ntisohotse cyangwa ndashobora kubivuga tukagirana ibindi bibazo ugasanga iyo ndirimbo ntisohotse. That's why nakunda kuvuga ama project yanje ataraba kabisa. Atari surprise. Bandanye following ka Boss Entertainment. Yeah ama news bazogenda barayabona for real. Kabos Entertainment. Yeah. Yari Teddy Smith aka Papa wabo. Papa wabo koka Papa wabo rero nakorero sasa Papa wabo tu. Gasigura ki Papa wabo. Yeah naka nickname. Okay. Ahawe n'abakunzi biwanje. Sinzi ico vyavuye ko sinzi abantu mbere Papa sinzi niki ngabo naka nickname naho n'abakunzi banje ca ndagakunda. Na jewe nango yebwa feeling for real. Papa wabo kabisa. Papa wabo Teddy Smith. Ya turagushimiye cyane rero kuba watwitavye uno munsi muri Be Live Show yacu. Merci sana. Reka dugere ko dusaba n'abari muri technique bacu badushiramwo Jolie ya Teddy Smith amaduherekeze umushitsi wacu uno munsi. Merci.